kubera none umuntu ndondera ndamurondera no kuri telefone sindamuronke umva bituce bigenda gute ndaguhe na ji uyanyu nijoro nigeze ufungura sivyo mu gitondo naguhaye icyayi uranka kugifungura sivyo n'ubu ndaguha akaji uraswa wowe ufite kumeze gute wewe Bazajo jo mama kare chopa none sasa papa atajyamo Yesu bisagahinda kenshi mu mutima ndazi kuri Imana ishoboye byose uyu mugabo ndagomba unyibira ibanga ry'ahantu ari Kristo we nabara na musi wakomenye wigeze umutererana none uyu munsi ndakwinginze unabare Imana nkura muno munzani ndimo iki kigeragezo ndimwe Mana ukindengera niwe gusa mfise okunaba Naindi shuti nobona hafi yanje atariho Yesu we tabara ubugingo bwanje Mana girira neza Kristo subira ongere kunyeka umugabo wanje mu izina rya Yesu Kristo kuko uhoraho azogirira ikigongo abayakobo azosubira gutoranya abisirayeli abasubize mu gihugu cyabo bwite kandi abanyamahanga bazokwifatanya nabo bamatane n'inzu ya Yakobo amahanga azobajana abasubize iwabo maze ab'inzu ya Isirayeli bazoyatungira mu gihugu cy'uhoraho yose bayahindure abaja mu gihugu n'abakobwa babo Imana ishoboye byose Mana icoko kumusanira ambwiye ko utazigera uteranya Yakobo kandi umwami n'amahanga baramujyana ufise ububasha n'ubushobozi byo kumurindira ubwo wanje akagaruka ndakwinze muri ibanga Yesu tabara Mana tabara nakumira ishobora subira ongere kwerekana Imana subira ongere gutabara mu ndetse wacu izina rya Yesu Kristo kora kuri Imana ikomeye turagutegereje kugira ngo ngere gutabara Mwami urakoze Yesu merci Seigneur thank you Lord urakoze papa kunyibira urakoze Mwami kungarukana amen urakoze Kristo urakoze kutabara mu izina rya Yesu Kristo Jonda jonna mirungure na mirungu jonda jonna mirungure na mirungu Baza Baza Jo
Nakuhitaji Baza. Nakuhitaji njoo. Njoo Baza. Njoo. 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 Baza njoo. Njoo. Mama, karibu chupa. Baza, njoo. Ingia ndani. Baza njoo. 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 Baza njoo. Ingia. Ingia uone ingia. Baza. Baza, nakutia hapa ndani. Nitakutoa. Uende ukafukuze mke wako. Asiongeze tena kuomba, ndio hivyo. Kaingia ndani hapo hapo. Na mirungu chonda chonda mirungu re. Na mirungu chonda. Umeze bon Joanna? Ego. Nagiraga kubaza. Papa agiye kumaze iminsi ntamubona. Azoza nta kibazo. Humura. Yagiye mu misiyo y'akazi vuba cyane araza, sibyo? Papa, none kamaze iminsi 3 yose tutamubona, wumva azoza gute? Iyo minsi 3 yose amaze iminsi mu misiyo y'akazi. Humura. Azoza, sibyo? Yabizi uramukumbuye ariko vuba cyane araza. Thank you, Tasha. Ego, meze neza nawe. Hama mauja. Ego. Tunaenda kuloga pajuana. Pajuana? Si hari Pajuana. Si hari. Ari hehe? Bari mumukeneye. Ego. Bemaze iminsi ndamurondera kandi no kuri telefone ndamurondera sindamubona. Aramutelefone yamuboye. Ego. Kubera ni boss waje mu kazi n'inja nawe. Kazi giye kimwe natanga. Bon, amaze iminsi mu misiyo y'akazi niyo mpamvu atakiboneka. Rega mabuja bihava bigenda gute? Beho yaragusangaye. Ameba 500,000. 500,000? Ni 500,000 amaze 3 mois atamenya. 3 mois. Ego. Toma 500,000 sindabiharuye neza ndavyumva. Ku kwezi ameba 200,000. Rero hariho 100,000 yakuye kurumva atari 500,000 ameze kandi. Ibice ba 500,000. Shase ni mbuzo garuka kubera ari mu misiyo y'akazi. Kubera none umuntu ndondera ndamurondera no kuri telefone sindamuronke uva tuce bigenda gute? Ku telefone kenshi birashika akazimya telefone ariko renza ko atari iminsi wamurondera ukamubura. Nkaba ndamurondera iminsi yose sindamuronke. Bon, urumva ni nete ntugara akazi ko atayikaraha ariko icyo ndakubwira ni kimwe ikuzogaruka ndazi mu misiyo y'akazi yagiyemo iminsi ntakagaruka aduca guhindura agarutse. Nta kuntu basi wamubwiriraho kuri telefone. Yego ayandungikiye ngende dayatwara. Ni kuri nete ndagusabye ugende uzozeje. Zozeje
ejo basi ko n'umunsi ndamurondera ndeko tuvugana ama ejo ndakubwira okay nkuko bivuze nzogaruka ejo après-midi gusa nizere yuko nzoyaronka ni kwindi siyo kugira cyaro okay ngira ngende nkuko mubivuze rero nzogaruka ejo après-midi Joanna utanywa jini kakira jini akira uragwaye ndaguhe na ji uyanyu nk'ijoro nigeze ufungura sivyo mu gitondo nagwaye icyayi uranga kugifungura sivyo n'ubu ndagwaye akaji urasika wowe ufise kumeze gute wewe mama ukuramaza gufise ikibazo cyawe ufise kazo cihe wewe ufise kazo kimeze gute mama aho uricara neza twarabuze papa ubu indwi yose ntiheze ntasohoye mwabuze narakubwiye ko swari mu misiyo y'akazi sivyo ako kazi k'indwi yose igahera n'akazi sawa gazete fete mutari unaho urambwira iki si kuvuga yuko muri uno mwanya yase kwitaba yuko ucureka sawa zuragerageza hari umunsi azotwitaba sawa nawe uzoza uragerageza mu telefone musanzwe karibu rero karibu ndibaza ikinzanye ahinze musanzwe ni nete bisanzwe none mabuja amahera ntaharuye niwe haruye mu ijoro wenda kwizeye rega nimba waraharuye mu ijoro upfa kuyanzanira kugenda yatwara ntabwo ari bon urazi ninde natumye umuntu kuri banki n'ubu ntarayanzanira ariko wari kusigara imikashi yawe hanyuma nkayashirako wewe ugahita uyatwara ugahita uyatora ugeze hanze uza gushika muhira yagushikiye ndagusavye mabuja ndi kurambesha sinokubesha shusho ndagusigaye mu kazi yego
Okay, nagora. reka nzane telefone. Joana Sawa. nimurikiwe yagiye gusa. Joana wana kumbe nguzaye tomati. Ndio sasa papa tajamu. Genda mva mu maso genda telefone ngaho. Banjira amayambere. Ndaguhashe ikaze telefone. Za telefone. Uno tomata zanye bw'imijwabo. Joana yakana telefone tureko turonka. Ntumwe mikashi. Ndibaza ngo nzanye telefone kuri telefone yawe. Kuri jari wa. Genda mva masukani tomati gravu. Inda jijana mve hejuru. Telefone yesu. Ngira shayo mikashi yawe. 69 69 710 110 230. Hama rero izina ni Irakeza Marie-Louise. Ego, ndayibona sheke, ndayibona. Sawa, merci. Ndibaza badagiye kugira ngo aza kuyandika. Ukuri ndakurungikira, niwe urakunda kubesha. Bye. Izina rya Yesu Kristo mwamura kumura showe byose urahambaye nicyo bituma ndaguhamwe kwa no masaha ndakwinginze guhindura amateka mwami umugabo yaragiye baramushushura ndakumusengeye ngo kugaruka mu izina rya Yesu Kristo mu izina ry'ubushobozi urera mwami urashoboye ndakuririye mwami garuka umugabo wanje ndakwinginze mwami mitwara wanje ngire kuyishura iki gihe mwami ndakwinginze ngo none kukubona kura kuri Imana ikomeye uri Imana ikomeye uri Imana ishoboye byose uri Imana ihambaye mwami ndakuririye kubwano masani y'umunota numva hari cyahindutse wera mwami ndagomba kangere kuri hinduye yerekana ko kuri Imana data hindura aya mateka nyagora ku ndakwinginze uyerekane mwami muri no jambo ryawe papa ndakubone nakuboneye ku bandi rega nawe ufise no bwibazo byanje mana atari wewe inshuti n'abagenzi naco bomarira imiryango ikomeye naco yomfasha ndafukamye mwami ndakuririye Yesu Kristo binongere kuyerekana tabari kandi tabari umugabo wanje mu izina rya Yesu Kristo nongere kumubona mwami nongere kumubona urazi ko wanyiseze no kumukijije none n'ubu ndamusenge ahari hose mana wongere kumutabara iyo ari mwami hose umuzigame zisubire kumubona urakoze Yesu kumunzigamira kandi urakoze aho ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo amen.